sheri wawe afite sheri wiwe byaramaze kuba nk'ibintu bisanzwe. Abana ubu baravangana sana. Ni rubeya bwo kotera kure cyane. Hari umuntu yabwiye ngo mu rukundo ngo sikure gushora kujyayo kuwa mbere ukavayo kuwa Mungu. Nabwo ngo muramuja mu rukundo namonya hama mukavamo. Bana ni birebire cyane. Ariko ni ku rukundo rumeze kurogwanya ngo haba harimo gushwana kwinshi no kutumvikana cyane. Ariko bavuga ati abantu bahuye mu rukundo baca baruhurana mwe namonya muca mushwana gute? Kuruhurana ni sometimes. Ego. Mugabo ubuzima hari igihe usanga bwadukorera rero tutagombye gukora rega. Akabandi baravuga bati twamubonye muri Maribu MONIA FLEUR akubise ikofi LINO-G. Ese tugeze mu no munsi iri update cyane kuko uwo uzosanga no kubaho bwabyo bisaba amakondisi. Ibintu byose ubu birasangiye wa sheri wawe turamusangiye sheri wanje nawe nuko a problem. Umva kugira ngo namahoro tuyaye amahoro kubera ibibazo. Kandi mu rukundo abantu akabifata ibisanzwe. Bana. Sheri wawe ashobora gusanga yarariye kundi musheri wiwe. Ejo mu gatondo agacazi wawe avuye agacaci wawe kugira ngo naraye mu masengesho China ya kwa tanti acibitara ko nawe wararanye na sheri wundi mu aje kugenda. Wowe wifuza gutwara kubika cyangwa guhuriza hamwe imizigo biciye mu nzira y'ubwato. Wowe wifuza ko ubwato bwawe buze ku mwanya wagenewe bugashika neza tangomanzi. Gasilema Company Limited yaje ku bwanyu. Tubafitiye amaservice clearing and forwarding, gutwara imizigo, transport, kubika imizigo, warehousing, ubutumwa bw'amato, shipping agents, hamwe no guhuriza hamwe imizigo, consolidation. Akabigereyo muri Gasilema Company Limited turafise ubushobozi bwo kwakira no gutunganya amakonteneri n'imizigo iva cyangwa ijya mu bihugu byose byo kwisi harimo Ubushinwa, Dubai, Ubuhindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburaya n'Aziya yose muri rusangi, tutibage East Africa, kandi kagufasha no gukurikirana imizigo yawe. Iki cyaro cyacu gikuru kiri Mombasa. Ntuhangayike, turi hano kugufasha no kumenya neza ko imizigo yawe itwagwa kandi igashika itekanye kandi ku gihe cyagenewe. Sivyo gusa, ni wowe ufise imizigo ushaka kubika umwanya runaka imbere kuyirungika nk'icyayi, ikawa cyangwa ibindi bidandazwa vyemewe n'amategeko, turafise ububiko warehouse butekanye bwo kubika imizigo yawe mu mutekano n'amahoro. Mufite umubaza murashobora kutwandikira kuri guteranya amajana 254 amajana 746 amajana 513 amajana 756 cyangwa mutwandikire kuri email gaselema@gmail.com cyangwa info@gaselema.com. Gasilema Company Limited, umufasha wawe yizewe mu gutwara imizigo ku rwego mpuzamakungu. Wiriwe cyangwa mwaramutse bivanye naho muherereye ndabwe kuri mikroni je nyine juste gale kadu for more say ke black machine black beyond the camera mwitu musaza ndabwira ko nabakuyeho muri ndabazaranga ndamutse bariko ratwuviriza muri Belgique, Bruxelles, abari Paris, abari Lille, Lillois, ko kuri ahandi abari Lyon, Lyonnais, ariko ndababwire yuko gahunda ni ayindi nyene itariki zinga zitatu z'ukwezi kwa kane turahurira Bruxelles. Ndabazaniye rero numwe muwazo wabaje kwateramisha ariko tuzaganira vyinshi na LINO-G ateza kuri ko ramuvugwa ko mu rukundo ngo ari mu arivyo ari deprime ngo MONIA muhevye n'ibindi vy'umuziki wiwe narirya ashobora no kubazanira akaganuke kadasanzwe mu giteramo mukumva indirimbo ya mbere atandi muravyumva ariko nabibuza ko na performance ya mbere y'indirimbo yitwa Chérie ari umuzoyibonera sinza kuvuga vyinshi. Mutumira wacu ni LINO-G Nduwayezu Lin. Ndakuramusa LINO-G. Ndakuramukije cyane. Mwizera komeze neza. Je nakomeye. Nagira ngo uroroshe. Oya, meze neza. Cyangwa uragumye. Byose. Welcome back bro. Thank you man. Wakoze cyane ugaruka ku mukubito. Bana mwakoze cyane kunyakira nawe. Uba wiyumva gute? Barumva ari iteka ridasanzwe kuba nawe ntusanzwe. Hano ntihasanzwe ahandi. Jewe ntambwe yose nenda ishimira Imana. Unibuke ko nawe udasanzwe ntambwe nkura muhira inzana ngaha. Wow. Nabyo ndabishima. Unibuke ko nawe udasanzwe kubera wemeye kuza ngaha. Twese ndusanzwe. Wow. Kuyini point idasanzwe. Amezi 3 ya mbere tugoma tuyarangize yuno mwaka. Aya mezi 3 avuze iki? Amezi 3 harimo challenge nyinshi zikomeye kuri jewe ariko n'ubuzima je nemere ndakunda senga nemere igihe ibyo kizanye. Amezi 3 naragwaye inshuro zirenga 3 naja mu bitaro ariko nibaza ko Imana ariko yapanze kuma kutangura mebe utangure nawe uzohera neza ko ejo ndisira. Amen. Harabavuze ngo urukundo n'ingwari babaza ubwo ni warugwaye urukundo kuziyemba kumvoza urukundo aya kabisa.
kera waza wumva ngo hari umwigeme vyashikira ingwara y'abigeme ingwara y'urukundo ugasanga umwigeme aragwaye ariko acamubwira ati turakeneye yuko uyo muhungu yitwa Desire aza ngaha umuhungu aje agashakira caje rero ntivyari ivyo ubwo niho gwaye Monia kubera atari hafi yawe nihari arahari yari mu rugendo oya mwaka ntiyagiye yaragiye bwo yaragarutse umwaka utwitangura ari hano yego ariko sivyo yo nkuru siyo igwara ryawe ryavugishije benshi baravuga ati LINO-G ariruhisha LINO-G numwe baririmvye bishika gasohoka karyoherwa wasanze ugwaye iki ariko singwara kubera kuba bavuze ko ngwaye kubera uburuhe je ndifise gahunda yo kuzoruhukira mu ijuru apana kwisi kuko kwisi neza kubaho ndushe mva kure cyane rero ahandi si wacu neza kuko abandushe iyo nza bashaka kurukana mbandi mu Kayanza ibintu byose mbandi mu ngahandi ibintu biruhisha gusa mba nta mwanya wo kuruhukana mu wacu ayi Bujumbura aruhisha gusoma mu Kayanza cyane mu Kayanza nkiba mu Kayanza yandi muhira tavyahiye naho ni jiwe babaza ngo bimeze gute mba ntigeze kuruha kubera mfise abantu benshi bari ku mugongo wanje metse kandi naravyara wese abantu utavyaye metse abantu benshi hari benshi baba iriya muziki ubona nkora hari benshi gaburira ndero urumva ntegeze kuruha ariko ndafata nakanya ko kuruhuka sometimes ingwara zo zishikira bose turi mu gihe LINO-G ari umwe mu bantu bemeza neza ko ushobora kugira sheri wawe nawe akagira tubwire bimeze gute ibintu vy'ivangana vy'urukundo guwo bibaza ko wewe jewe nawe tubayeho ubuzima busa turi mu gisagara kimwe kandi tuzi bihabera twese rero jewe nubwo namenye amabanga atashatse kumena kuva kera yego ko sheri wawe nafite sheri wiwe byaramaze kuba nk'ibintu bisanzwe mugabo ntuvyemera ko ufise umugore ngira ngo abana bo baravangana sana kinacyo ziri munsi yawe gato wowe uri hejuru gato cyane turangana kinacyo ziri munsi yawe gato ya rero ni rubeya bokotera kure cyane vyukuri dusiga dufise abantu bagica mu rukundo bakabesha ubu nibo gusa ahubwo abo dufise abwizanye ukuri bariho tubwira urukundo rw'ukuntu rumeze ni nka wowe ibintu bya hip hop uravyumva cyane ni nka freestyle niyo bagushireho beat ukumva imistari kujemo niko urukundo rw'ubu rumeze nka freestyle umva beat igeze uko idunze nawe niko ukubita babutahuye ndi basa bisigure bavyumva abatumva hip hop bavyumva ukuntu bimeze sheri wawe nafise sheri wiwe ni kuvuga ko turi muri rusange turi ngira ngo ni yindi mbona kazoza ugwaruka gwihaye yo gusangira ngira ngo banse cyo kwimana ibintu byose ubu birasangiye wa sheri wawe turamusangiye sheri wanje nawe nuko nagusanga uri kumwe na sheri wanje no problem umva ngira ngo namahoro tuyaye amahoro kubera ibibazo ni gusangira buri kintu ariko ku myaka yawe ufise mikeya ariko si jewe umuntu nka LINO-G gusangira bimugiye si jewe navugiye abandi agenda bibona gucyo ko agenda kuze gato hari umuntu yibaje ati LINO-G ku myaka mikafise kuva ko sheri wiwe amusangira n'abandi ubwo tuvuga ko uri myaka mike yiwe yuko urukundo kwamubere mu burorazi naza ko isi tugeze mu no munsi iri update cyane iri kujya hejuru cyane gose kuko uwo uzosanga no kubaho bwabyo bisaba izindi poem zindi ngira ubeho ubuhari bisaba amakondisiyo rero amakondisiyo twe turajamwe ararenze cyane nijya kondisiyo ko sheri wiwe nawe ni kondisiyo nshasha iri kiraza mba ni kwakira ibyo iri kiratuzanira kera siko byari bimeze nanje mu myaka yanje y'ubujene nkiri ko ndaruka sinigeze ndabibona ariko nayibonye muri iki gihe tugezemo kandi mu rukundo abantu kabifata ibisanzwe bana sheri washo gusanga yarariye kundi musheri wiwe ejo mu gatondo akacazi iwawe avuye agacaci iwawe kugira ngo naraye mu masengesho China ya kwa tanti acubitara ko nawe wararanye na sheri wundi mu aje kugenda ize babitaho rugaca ru urukundo gubesha cyangwa urukundo
sinovuga ko gubesha ahubwo urukundo rwiki twe twumva ukuntu twaruvuga urukundo rwo gusangira Kwe niko biva ko urukundo guwa abantu benshi basige baje mu rukundo batabipanze ugasanga urwo rukundo bisaba yuko bakora imibonano mpuzabitsina gute hari umuntu avuga ati jeri kugira unyereke kunkunda nuko turyamana ubwo sikwe rugaruka rumwe rumusanga ivyo kuryamana gwa bigize umugenzo yani yo mpamvu kabisa yandimba yafise ubutumwa bwo gushaka kubihagarika bwo kugerageza ngira ngo nirira abandi bantu bazomfatira inyuma bamfate ku mugongo tubihagarika ivyo bintu hari abantu bambwiye bati ebana ati nidirimba isohotse mu gihe LINO-G afise sheri wiwe yitwa MONIA FLEUR akaba ari n'amakuru yanavugwa yuko urukundo rwamwe na MONIA FLEUR rimwe na rimwe hari giye mushwana mu gatondo saa sita mugakundana hari umuntu yabwiye ngo mu rukundo ngo sikure gushora kujayo kuwambira ukavayo kwa Mungu nabwo ngo muramuja mu rukundo na MONIA hama mukavamo ebana nibirebire cyane ariko ni ku rukundo rumeze kuro rwanyagwo haba harimo gushwana kwinshi no kutumvikana cyane kubera ko mushaka ibintu byose biba perfect nico mwamwifuza mugabo ugasanga vuba bizi turi kwisi ushobora kumeze neza mu gatondo mu giro kaba bivaye na mood wezi n'ubuzima ngene butandukanye ushaka usanga nifite ibibazo byanje bindi nkaca mpora nawe afise ibindi bibazo byiyeshe tubihuza rero cy'umuriro cyatubiriza mu rukundo ibibazo byacu twese wari umuriro wo kubatera ko akavuga ati abantu bahuye mu rukundo baca baruhurana mwe na MONIA muca mushwana gute kuruhurana ni sometimes ego mugabo ubuzima hari gihe usanga bwaduka rero tutagombye gukora rega kubera yuko hari gusanga ifite ibibazo byo mu Kayanza binsanze Bujumbura cyadubana n'umwana Ivyo yari wawe nawe kumusaga afite ibibazo byiwe nawe tubihuriza hamwe tukazo kivuye mu Kayanza ngene kiba cyamanutse bacyaje gikomeye usanga rero uwo munsi umuriro uratse ko twajije ibibazo bivuye mu ntara zitandukanye twabihurije mu go rukundo mugabo bivuye kure hakora umuntu yambwiye ati abegereye yambwiye ati muri rujya rukundo LINO-G ashobora kuba ari mu bantu bashavura cyane kuko iyo bishitse bagashwana no kuri stage ntibayambira nce ngo batambe begeranye wamwaje ati uri si wamubajije ntaramubajije nyene acha kubwira gute acambwira ngo birashoboka nyene akabandi baravuga bati twamubonye muri Maribu MONIA FLEUR akubise ikofi LINO-G oya ibintu byabaye kabisa ngo n'ububeshe nta kofi urajya ya MONIA FLEUR naya naya aciye agibuka aya si byose nari yari cyenze mukuzana next time nzoza ndamukuzaniye mubatse muvugane nawe kubwira ibyiwe kubera ko ngo amajambo y'umwaka mwahera ndiko bavuga ruri migumu ego iyo bishitse mu gashwana nyagira ico muhurizako mona MONIA FLEUR ibibazo mubikemura gute shateye ibintu byacu biragoye cyane kubera ariko tumezo tukemura mu kuvugana iyo bishitse tukaronka kanya ko kuganira keza kinyuma yaho birahera turabiheza tu biza ku yindi mpoem idasanzwe Lino uravye indirimbo sheri feedback uri kuraronka kuva isohoye imeze gute feedback si sawa cyane kubera maybe abantu bari bafise ibintu bakunda kuri jewe bari biteze kumva bakibona iyo sije kuningo indirimbo igombize bakaza ko ari ibindi bintu basanzwe banzwe ariko nashatse guhindura kandi ntibari byizigiye abantu bakuze mu kintu kimwe uri akora biriya cyatse kubajana mu zindi nzira kubera ko nivyo duharatugerageza inzira zose nikubuzima bumeze nk'umuhungu kuduha singeri barabona ko arundi bazoyikunda cyangwa ari bisoreye abo muri Zanzibar niyo rugamba turimo rwo gushira umuziki wacu ku yindi level ofete dezogereza kila kintu cyose turabaho bikiza gukundira tuzi ko bitaho cyo kintu ofete dufise inzira nyinshi ducamo buri munsi ikindi dufise aho dushaka gufata umuziki wacu tuwukure naho dushaka kujana rero tugeza guca mu nzira zose turabaho bizokundira kugira ngo nzokoma twidoga ngo mushikira umuziki w'u Burundi ngo twakogera kure mfo tugerageza twebwe nyene tuve mu byo by'urukundo twago turavuga imbere ko dubonana aba Dramati n'abandi mukanya nabonye bari kwaraguhoza cyane tuve mu vy'urukundo nta kibazo nacabaye
yani nkuru mbarirano ntutwa niyo wiboneye none sindi ngaha canke n'amakuru y'amayira birashoboka uravye aho wahereye muri hip hop kuraba ingene upambanye umaze kurira indege iri n'irya kabiri wahereye muri Aziya kenshi maze kurira indege je habe kindi gihe nagenda mutabizi ariko aho tuzi ni Dubai n'ubu ugomba ugenda hariya muri akera nkiri mutwe arazurira mu ndoto sana kubwiye igihe duherukana cyo nama mu ndege wa niyo nama kabisa mu ndege sasa kubwiye igihe duherukana none musi umumbire yarasinziriye ewana acarambwira acabwira umujamara ati mu gatondo ariko yavyutse ati ewana naraye ndarota kweri ndi mu Burusiya ubwe je ndi umuntu asenga ndizera rero igihe natangwa gukora umuziki ndiko ndakora nk'akazi nari nzi kw'ivyo senzo bishikira ni nabandanye kubera ko je ndasenga kandi Imana iyo yisavye ikintu tegezo kiguha ako iguhera mu mwanya wacu babitabura rero abantu dusenga ibintu bitubona nk'ibitangaza kenshi ahubwo bari shaka ry'Imana abari igihe Imana bishakiye ko bibera ishaka ry'Imana bari ranguza ako ikintu iyo usenga nikibari gitangaza oya ahubwo bari igihe cyawe kigeze kugira icyo kintu kironka ko waragisengeye ishaka ry'Imana ryarangutse hari n'abandi bavuga ati indege ni mu transport nk'ibindi ni ngo kugirira ku bwato canke ibindi ntibisanzwe ariko kubizera birasanzwe ko byose bizoshika ku muntu yizera abazi ko ibintu byose tugezo kubibona none uze kuzoja mu ijuru wewe sibyo bibaza none uzi ko tuzogenda gute nkwizera ariko tuzoba turiyo igihe kimwe wow buri muziki uravye aho uhereye intambara ntizihera ariko urumwe mu baririmbi ntarabona ukunda yuko akunda amabifu hari ico bifasha umuririmbyi adashimye kuja muri beef hari n'ico bimwima muzango busanzwe jewe sindi umuntu amenyereye gushwana niyo mbonye ibintu biza bigwana na jewe mba numva ntari mu nzira yanje sindi perfect mugabo ndi umuntu yamagerageza gukora ibintu vyiwe nkawe arashatse kubishiramo undi muntu sinzi kwika bitaho ibintu vyanje bashaka ko bari jewe gusa shaka kuzanamo naka canke naka ariko abakurondera bo ntibazigera babura mu buzima niko tubaho dutegerezwa kubaho n'ubundi urwana ariko Imana yavuze ngo izogwana n'ibitugwanya cyo no mpamvu tagaho nafise urwana abantu Imana bayabihejeje LINO-G nasiba mu misa kwa Mungu kwa Mungu which means gusenga dimanche cyo nsenga gwera land shika kuyindi land mbandiko ndasenga ko jiwe mbayo kubera Imana gusa nta yindi nguvu nimwe bazi ko atana magana nigirira niyamera mu bitaro nguvu zanje ziri ku Mana jewe nta nguvu bwanje afise hari nabona umengo ubuzima bw'igistari n'ubuzima bworoshe nabuntu nyene buba boroshe uhura n'umuntu akakuramutsa abaca ku murongo w'igitora ati wewe ko ari wewe rengana kubwawe wo kubwira utanga icapo c'umuziki n'ic'umuririmbyi wo gitanga mu gicapo cyane abanyamuziki cyangwa abantu gatubwe abantu bazwi kubera ko ivyo ntibikorerwa abarimvyi gusohoka buri muntu wese azwi baza kubona umugisha urenze Imana baraguhaye kubera ko baragucaguye mu bantu benshi ibintu n'umugisha gusa nta kindi umuririmbyi umuntu ari azwi bose n'abanyamugisha kabisa Imana baragucaguye turabahi ab'Imana yahisemo abatoranijwe kabisa kikavuga Imana cyane ubwo LINO-G ntariko baririmbyi bagomba bakizwe ndakijijwe n'ubundi rega twageze duha ntayivuga none ariko uyivuga cyane LINO-G shasho geze twahuye ndi mu bindi biharuro mugabo sinaza ko nigeze njya mu bintu bituma navuga Imana aya hakarimba babango ko ngufise byose Maria na uri mu bana ba Maria cyo ndi umwana wa Maria kabisa nese nitwa nduwa Yezu ndashaka kuwa Yezu udafise Maria ntibishoboka bakumberera umuco ugiriye amen uno mwaka nibaza ko ufisemo imigambi myinshi cyane muharirimbyi mu mateka iyo umuntu atangwe kuja ku mascene international baramubaza album amaze kugira uno mwaka ari curi kuriyumvira kujana na album canke ipi ivyo rero jewe ntibiranzamo kubera ko still hano promoting umuziki mwe kiracyari kibazo nta muntu yigeze ko album ngaye imenyekana kwa kuko kimwe tutacyafise turacyari hasi cyane ku rwego rwo promoting imiziki 10 irenga 6 gutyo rero nihagera igihe nanje nzobikora nta kibazo ariko mwaka na gahunda ya album nje mfise canke ipi ituziki twanda cyadukunda nuko bakamwe kamwe sinasora imiziki 10 nzi ko mutazoyumviriza neza kubera ko biracaguye kundu promotinga indirimbo zirenga imwe hari abaririmbyi bamaze gutanga ikiringo cy'umuntu
uyosoramwe indirimbo ngo zikundwa n'abantu ubuherutse hari wavuze ngo nta ndirimbo ngo isohoka mu kwezi kwa mbere ngo niyo bahiti ngo amateka ni kwavuga hari n'abandi bavuga ngo mu kwa kabiri niyo hitinga cyembo ni muziki isohoka igihe cyose kandi yari muziki abantu bakunda bategezwa ko barawukunda cyo nisohoka mu karema mu Ramazani muziki irasohoka ariko nta gihe cyo umuziki naza ko ni ikintu kitari limite ahantu hose kibonetse bashobora gukunda abantu none ushobora kuba ufunze ukumviriza umuziki witwa sheri uri mu mafungo none gano nawo bufunze n'umuntu tegezwa kuba ufite telefone muziki tegezwa kuguca ko nawo udashaka kuwumviriza rero nta gihe cyo gusora umuziki je nibaza ko gihari sinzi nkuko abandi babibonye ariko gusora umuziki nibaza ko ari igihe bigukundiriye wenye n'umuziki ngomba kwitari kusohora cyo gihe cyanyacu Bruxelles ugomba uje hari bishasha bakwitegako chabitegera LINO-G nyene bazi tegera LINO-G bazi nibaza ko stage nk'izindi mugabo nuko iri mu mahanga gusa abazo baje kuturaba ngira ngo bazogerwa cyane ko turi kumwe n'abantu benshi twiteze ko tuzoronka ikintu kirenze ico ivyabaye imbere turi kumwe n'abamiri kuri kumwe n'abajoweri kuri kingi kaduhagarikiwe n'umugabo nawe Pauline umuntu amaze kubona ko ritaramo cyane ngira ngo uko biri kose ngira ngo bayitandukane uri hari n'ivyabaye abantu bari hariya bazokumva ukuri bazokumva kabisa umva ukuri kuko konyene kunzanye umva ukuri abo mutete yose muze mwashike ibisigaye ndazi bizaba biri kumpreme dasanzwe muzoryohera nguti murakamererwa neza muzoryohera bana murakazane gahunda ni kuza canke kuza mba nta gusiga birimo gahunda ni yanyene niryo tegeko rihari uno mwaka uratekanye ama featuring ndafise menshi yo mu Burundi canke hanze yo mu Burundi aracanze ariko ndibaza ko ndotse uburyo binkundiye uburyo bunkundiye azosohoka nzoyumva LINO-G afise ububamfu nabwo mfise nta unyumvise nta ubamfu ufise nabwo ngira ndiko ndaburondeye ahubwo uburyo okay tukatwega uburyo gusa n'ububafu buze buboneke basi muziki zochisohoka hagati y'umuziki na LINO-G ninde yatanguye gukunda uwundi twarakundanye wagize pa ya mbere ninde cewe nageze intambwe ya mbere ndawusanga abitaho hari umuntu yavuze ngo itarantu ngo itwara igice kimwe kwijana 99 n'umwete bisa navyo niko wasanze nawe mu muziki iyo yavuze impulse yo siyo iyo impulse ni nkeya abo gusitwara ikibanza gito kora ko bira gusaba kuronka inguvu zindi ziri ku ruhande kugira ngo ibintu byawe ukora bimenyekana tarajyawe jake ushobore kujyana waboneka bakubona Pone yari yarahevye umuziki w'u Burundi kushiramo inguvu ariko baremeye kugira ngo abatwari mu giteramo nk'iki Pone umuziki w'u Burundi tamufise hari ico umuziki w'u Burundi homba uko biri kose ayego kore ko dukeneye inguvu z'abantu benshi arije dushaka gukora no gushikira mba turakeneye inguvu ziwe z'abandi zawe iyo habuze umuntu habuze ikintu gikomeye cyane muri society na cyane habuze umuntu akomeye amaze gukora ibintu byo kutuzana abaririmbyi kujyana abaririmbyi gukora ibiteramo bikomeye umva ko iyo twari kose abarimo uruhande rusigaye rugaragara giye pora kubwira ati ngomba ndagutwara mu Bubiligi wavyakiriye gute cyane naryoye cyane ko biri kose byari ibintu byiza mugabo jewe numvise ko ishaka ry'Imana rigeze ko je nsabwiye ko senga none ibintu byose bishikiriye jewe nakira mvuga ati umwanya nguye ni wavuze ati corporate yavuze ko abihevye ngo ntari ko rankinisha tamaze gukorana jewe ibintu byinshi nta munsi mwe tugeze twandikiranira dufina ko n'umutama nsumbi mayaka sinjya kira kintu numva ntiyashobora kumenyesha mu myinshi bebe tumabipanga bigapfa ntibibe mugabo abembwiye bafise uwo mugambo wow kubiza ku yindi poem dasanzwe tubaduhaguruke dusange bari abagenzi bacu bari bariko barakora reka tubabaze twumve nawe agakingaruki ndazi tuza gusubira kuvugana hari abapeti bari mu ntara zitandukanye n'abari ngahe Bujumbura bifuza kuba ari bifuza kugira aho ugeze cyane baharenge tubahanuriye jewe ndi citegerezo ciza cyuko byose bishoboka abanzi ndibaza ko no babera icitegerezo ciza ko byose birashoboka ejo twari kumwe mu Kayanza kigejo twari kumwe n'amanutse turaba turi kumwe ndatangura ubundi ko ndaguruka rero reka
jewe ndababera icitegerezo ko ibintu byose bishoboka reka ndababera iryo jambo birashoboka nta namutogera Imana irahari urakora ibyo ukunda ukabishiramo n'ishaka Imana irahari ntuzuhagarike kwandika iyo muziki yawe ntuzuhagarike gukora ibintu byawe ukora ndi icyara ukora ushiremo ingufu ndiri igihe cyawe kizogera nacyo nahizo ngo mugira ngo iryo tana ryo rizokwaka gusarira nuko gusarikira ahantu mu gifungu kure ngo umunsi umwe umuco uzomurika umuco udasanzwe umuco udasanzwe uzomurika nawe utangure kuba nk'abandi kubera iki pourquoi pas why not nako nakimwe kidashoboka kwindi mpombe idasanzwe rinoje tuje kwirabira abandi ariko akajambo gasana kanyuma maze kuri indege kenshi ariko usanzwe ufise manager Landry promoter haburi iki kugira ngo Landry promoter mujane mu ndege ngasere kontra zo kwisi gutambuka mu muduga cyangwa naho saje naza ko atabikunda wa Landry nakundi ndege ibintu by'indege kwemera ibintu byiwe maze kumubona kenshi ko no mu bambere dufite mu mundi amaze kuja kuri airport kenshi warubizi Landry promoter era angira sumba na president inshuro amaze kuja yewe muntu hambere amaze kuja kuri airport inshuro nyinshi ngavye ndege ngira ngo ibintu byiwe ngira navyakunda ntavyakunda kabisa Landry promoter nakundi ndege zumubaze wo ari umuntu yambwiye ngo ukeneye ko indege idugamo cyane guca ubabwira ati ucajya aho ruba nk'ubu wewe wacibwira icyo mukayanza hejuru ubaseze kaje maze kwijamo ke cyo nta kibazo reka aho kantu waragakoze ariko kwaciye kujya ngozi guca cyo na Dubai nuko ko kuri ahandi tuba tuje kuramusari Amiri Baba ni azoba ari sound engineer tuba tuje kuramusamwita Joel n'abandi bandi Dramati bose bari ngaha gumana natwe turi mu rugendo kwa kundi ahandi kaze mwese kumukubito kwindi poem idasanzwe turi kumona Heri irankunda Heri nka tukaba turi kumwe na Juste Gael mwamenyereye kenshi mu biganiro byinshi yavukiye je uraziyo navukiye hano biti buhera amaso yavukiye ibuhera amaso akazi umwuga we wamwise Juste Gael tukaba turi kumwe na LINO-G umvukuri bakitwa umuntu aheruka kujya mu rukundo yakundanye isa 68 wakundanye amasaha angahe drama imbere ko tuja i Buruseli urana turi kumwe turi kumwe na Joel inyuma turi kumwe na Amiri turi kumwe na LINO-G uba wimva gute imbere ko mufata rutemikirere mubona ari giteramo muzo muri kumwe n'aba producteur babiri muri abaririmbyi batatu mugiye mwitwareye n'umu engineer doso uravye ibiteramo mwahora mukora hari akabijya bizanye nibaza ko ni changement ku mu artiste w'umurundi no kuri culture yacu y'umuziki wacu kumva ko ushobora gukora ikintu hari abantu bariko barakureberera so turi kumwe n'abantu benshi hari bamwe muri ko murabona n'abandi mutariko murabona hariho n'abasponsor bemeye kudushigikira kuduherekeza so it's a lot of things going on kikwereka courage kikwereka yuko it's something changing room kandi natwe nk'aba artiste vraiment biradutera courage tunavyipfurize n'abandi ba artiste bari nyuma n'abandi bantu bumva ko bashobora gushigikira ibikorwa nk'ibi ni gitaramo mugiye gukora umwe mu bari review nyaragwaye yitwa LINO-G ubakomeye Imana ishimwe ariko mu rukundo bitari bimeze neza hamwe ukumva nk'ivyo yako ravuga LINO-G na MONIA FLEUR batakiri kumwe hari cyo bishobora kugabanya kuri performance abantu boronka hari je nibaza ko umuntu wa mbere wari kubaza impanuro ya vrai si jewe kwera je nta mutima mfise barabizi Kai wari kwaza Joel Kai baza Amiri yubatse canka aba Joel bawe Yelema ariko habaye ama couple menshi mu Burundi harabaye Shan Queen na Roriro haraba Afro na Shan Queen couple ya Roriro ya LINO-G na MONIA FLEUR hari cikubwira muta ya drama là il faut respecter les gens vous en avez oublié ariko na drama tari migisha agukunze ucurongogo yego vraiment ukabura umukobwa vyanse yuko urarongora mbona kunze reka ndagwinguru ukabura umwigeme ubona ko vyanse kuja mu rugo kunda drama après ina rujuja mu rugo kabisa wambajije ngo couple yaba ngitwibutse iki urumva muno mwanya turashima wasije kulanira niko nisanzuye cyane yewe nimuzoze mulalani yani usimulani na yeye asikulani
kubifuza igiswahili kubifuza igiswahili bimeze ushatse kuvuga iki basirara oya ni nakaboro tunabonye kariko karaca kumbuga ngurukana bumenyi uti nibazovumane nakina vibre nuko turi kumwe na producer Joel akaba ari umuririmbi sinarinzi ko kubaza nikajya yuma oyele onema mayele bantu b'Imana nagomba nababwiza ukuri ndukuri ko barasegonda bahenda vya bintu abantu batangura abana banyu mwibaza ngo nugufino barako ko vyavya amafaranga ubu vyavya indege n'amafaranga bro ndakuramukije garagaza impano yawe ndakuramukije sawa gaye nizera komeze neza yari izuba ni atata uba wiyumva gute kujana n'umutama bikovo nkamaze kurera abana benshi muri no muziki twamiri je ndamwitamira baba kujana na Dramati yatanguye ari mu MC drama yarabaye mu MC yarabaye mu MC kujana LINO-G je ndamwibuka namwakira muri sida ariko ararapa je urugendo rwanyu Bruxelles ruvuziki Ebana izo ari ibintu birenze byatari gusa uyu urumva Romeo ni yaye Romeo agiye Juliet oya zoza ariko inkuru y'urukundo rwa LINO-G na MONIA FLEUR mbona mega namwe yabakoze sana niko karoro twishimikije niko karoro twishimikije urumva ngo yari ikofi n'ukuri kw'Imana ide uyu mugabo abagabo mugahinda kabisa Tuwazozera bro babwire ko tubatumira sinzi heze ico kibazo cyo duhereza Amiri Baba na wavuge urabona ko ewa numva bizore ibintu bikomeye cyane no kuvuga ngo abantu duhera muri Etats-Unis baze abari Dubai bave baze abari Paris nariko ndabwira abari Lillois les Lyonnais umva bose abantu bari Nice nibaza ko tutazotaha kiretse batwirukanye uzo uri kuri piano cyangwa uzoririmba byose bibiri kabisa uyumva gute mu rugendo ujanye n'umuengineer dos akaba n'umuproducteur akaba ashoboye ibintu byinshi nka Amiri Baba mu gitara mu mubiri birarenze noneho nawazoririmba Amiri azoririmba Amiri uno mwaka nguraririmba je ntibaza yuko nararirimbye abatayibonye bazibonera hari cyangwa uzovuza piano oya izo mvuze ndabibuka 2012 Sadbi mu biteramo ariko arabikora wasanga kesho ufata piano ndakwibuka wambaye amashati maremare nkaya hari kera ubu hariya uzoba uri mu biki hariya nibaza ko piano izo mvuze hama twumve ngene ivyuma bizoba biko biravuga yego kubyo aba tubumve ko twumva ni radio nibaza ko cyo bakitujanye kuko urumva iyo tumvise gutandukanye zoba taribo kuko tumva ko yene tumva usanzwe uri mu producteur ariko vyongeye usanzwe uri n'umuengineer dos tuvuge ko iyo team abateguye igiteramo bitwariye umuntu umusound engineer wabo birafite ico vyongera ko ku kanovera k'igiteramo we deja hari amahera yongerekanye ko itike ku muri haye kugira iki ntibamutwariye ubusa bisigura ko nimba barinze bari ivyo byose hari ikintu kinini bigiye guhindura umaze kuramura abantu benshi Dramati imbere yuko agenda henshi waramutoye mu minwe ku ndirimbo na MB Data warabona ko muzojana mu giteramo nk'uko yagi umuntu mutora hagiye ubona byinshi by'imyaka 50 iri imbere ntubona ibyo mwaka umwe ibiri ibingaho ya umva ibi byose ni bimwe mu byo twifuza ko bizoba kandi biko biraba ndakwite prophete oya oya nivyo bisaba babigenewe tuye turifuza hamwe ivyifuzo byacu bigashika mu ngiro ubukubaganye bwa Dramati kuri micro uravya ubugeze mbona ariho bukwiye kugera cyane bwona harenga uko uyu mungu aramwagiriza ubunebwe ndakubwiza ukuri cyo nakubwiye nibijya twe tubona imyaka 50 iri imbere umva ko imyaka igenda n'ibindi bigenda birongerekana kandi bigenda birahanahinduka umva nitwaga amatumi bya bindi bya hirya ejo tuje mu vyejo nubu ejo sikera urumwe mu bantu bahaye akarorero abaririmbyi urashinga ubugeni uragira ubugeni turi mu gihe urukundo rwa MONIA FLEUR na LINO-G kugeza kuri ino saha abantu abagabo basigaye bakubitwa amakofi kuko tuvuye oya erega byose mu rukundo birabamwe amakofi gukubitana amakofi byose yaba kera bitabayeho bibaho ufigura ko byose tubibayemo umva
amukubise ikofe Jojo akamukubita bizumva ni sawa ntaco biba bitwaye uramuremesheje rero LINO-G babanaye na MONIA FLEUR bose ni rwa rukundo byose biri urukundo romantique ayibona amafilme hari cyo bahanura mu rukundo kugira ngo nizove dusanga bagiye nka za nkundo zahereye mu ibaraba ico no hanura tugenda tuvuze umuziki mwiza gusa ivyo bindi navyo menyane MONIA FLEUR na LINO-G rero uyu ni pare waririmbye benshi uyu ni pare wa Kimoza Moza tumuramutse Amiri tumira abantu mwese atumira abantu hama dusoze oya nibaza two tutumira abantu bose umicungararo abantu bose begereye hajya abantu bose bashobora gushika hajya bashobora kuhashika vraiment yego tubazo ibintu byiza aha mutubona turi mu myiteguro muri repetition twicaye ngaha tumirigara tutegura ibintu tuzoza kubereka hari reka tubwire abantu baze kudushikira baze kuraba ivyo twateguye Joel tumira gufatiranya kuba agomba gusaba indirimbo ku buntu nabibona atamwe kwizeba hari ibiti yumvise natumira abantu yeah abaririmbyi muzi ko mushaka gukora imiziki azoba hari ku mwanya uhagije je ku ruhande rwanje nagira ntumire buri muntu wese ahantu hose ari yumve ko uri n'umuhamagaro w'igihugu apana w'umuntu ku gaswe kiwe turinze duhaguruka ngaha tuje gutanga umunezero nuko natwe dushaka ko namwe muryoherwa so muze turyoherwe hamwe bari mu micungararo abumva bashobora gushika abantu tuzoba turi ni kuri Blue Bruxelles benshi barahazi tariki 3 z'ukwezi kwa 4 we in a place LINO-G harakabijya ubateguriye shaje nibaza ko stage ni zimwe ahubwo zitandukanye ahantu ziri nibaza ko bazobaze kora umuziki mwiza binongeye ko duzanye n'abantu babizi cyane bazumva umuziki utandukanye n'abantu bahora bumva kuko ni ryambere bibaye bine tumeka n'umuririmbyi akiri muto akeneye gushigikirwa yitwa Dramata muze umushigikire nawe kwe yego muhagere kabisa tuzogerwa kubabona Dramata yagore muri bahemukiwe n'inkumi aza baririmbira gusa hari kindi cyo kimujana nta kindi kinjanye ntukeneye kuba nka MONIA na LINO-G mugabo like bro babwira akajambo kanyuma nizere ko ziba bikomeye performance igitaramo gitangura isazi ingahe abantu batangure kwashika isazi ingahe mwe muzoshika mu Birigi ryari tubabwira icyanyuma tusoze reka duhijambo umutama dukurenga igitaramo kizotangura sangapi bimeze gute abantu bipange guhera sangapi nawe tuza turi ku mameme fizore abari Bujumbura natwe tuzokibona cyane nibaza ko tuzogerageza abari Bujumbura babibone imwerezo aho biragenda hama nibaza ko hari afisha sohose abantu bazi umwanya bizotangurira ko usaba abantu bashike kare bashobora gushika ko natwe baduha inguvu zo kugira ibintu bimeze neza twakutamba twirorera ifoko dutambanye turi kumwe n'abantu tutambane turyoherwane twese tugira ibintu byiza nkuko tuko turabitegura ngaha kibashikiriza hariya bazina kudushikira maze ibintu nabonye vyari bikaze arababukinga ganyamuganya kuba umuziki murawandanya hari tugiye dutwaye studio je na Joel ku bantu hariya turazi ko hari abarinzi benshi hari abarundi hari abantu benshi b'abanyafrika hari abazungu baki bifuza ya touch yacu mu Afrika turabahamagaye misi tuzotwihajya dushobora gusangira umuziki tuba turi kumwe nabo murakoze wow woba wifuza gukora umuziki na Joel canke Amiri featuring na LINO-G ewe canke na Drama nimero ngizo ngaho munsi bazishirako afishe twarayisohoye abantu booking kabisa dukora imiziki Drama tubwira abantu baye hamuca ugende babwire baye babwira ati mwakoze cyane babwira ati baye nuko ryari iteka ridasanzwe babwira abantu bari Bruxelles abantu bari muri Lille abantu bari Nice n'ahandi yuko gahunda nijyanye n'itariki 3 kwezi kwa 4 zoba bamaze kwicikira babwira ati babe salvista urahushura umushuro hushura none